none bibaza ari impamvu ituma abahungu baheba abakobwa usanga musije mukunda gufata murafata birenze niko nabivuga nawe baragufata jewe bo tukiri kumwe nabone yuko nyine dukundana akankunda nkamukunda rero ibisigo vyaje kumwataka cyamba vyagenze gute sanga yajabutse yatarutse yagiye ahandi bisanze yagiye ibintu bitatu umuhungu yo gukorera ugahita umuheba ata mpamvu ndamufashe ancitinze narahashe ndamufasha ancitinze cyane cyambere ewana direct kwa nyina ica kabiri hazosanga ni wawundi abesha umwe hagera mu bagenzi bakamubaza mbe nakamara kundana ngo ushazira gushitsa uraborewe cyawumva yuko wari wawundi nyene wo gukwega gusa cyane niki kintu yagukorera uno munsi usubira kuguhorera cyo tuma musubirana dusubira gusubirana ofu mumbaza ati niki kintu yagukorera cyakuryoheye apana kumbwira ngo tuce dusubirana ari kintu sho gukorera cyatuma musubirana shasi nibaza barakunda kuvuga ngo mahera ngo akora byose ngo ndacadakora ngo umuntu ngo ahubwiye ko ngo guhanga ibi nibi cyangwa ngo guhanga mahera ngana ukuntu ngo mugirane nukuri simbona ikintu nkorera nkamwemera kiretse ndoze nkisanga nijanye atari ubwenge bwanje kugaruka imbere yo nse never yarambabaje bihagije ndabona ko hari umugani bavuga ngo uwakubanje yo kongera ibaze ncesubira kandi nkamuha agatima kandi rega usingifise umutima ukwiye n'igice yarahuriye agatima nikakubita nkumva hari uwundi nizeye nzosubira ndabijemo Yes bakunza Step Media ariko agasore kishimo kagoseka Imana nkuko mubizi atamwebwe ntatwe bwanadiro bwa twazanye amakuru mashashe kandi subscribe aje kandi subscribe chugira share kwa kundi handi kuri microphone kagasore kishima behind camera Shadrack wa musore abikora neza cyane so guys ladies and gentlemen kagasore kishima nababwiye content nzora ndabazanira uyu munsi novuga yuko natewe bakwe niwe mubigeme beza reka ndamwakira mama yakibanze hano bakura yes bakunze ba Step Media bitu biko serie mama yake gute uzikomfise umukunzi uzikomfise umukunzi haje nari shiranje arafuha kandi izi yambe yambye ati niwe nyinzo yampaye ndiwe mbaye ndasaba imbabazi kabisa mtokunze Step Media bakunze ba Step Media hi ndakunda no munsi ndagaze kuri kamera ni Berlin muri kumwe nk'ibisanzwe mama ndanye mudushigikira twungurane utuntu tundi na cyane impanuro kabisa uno musi nakurondeye kugira ngo dushoke kuyaga kuri binabiriye uri tayari nta kibazo ntayari tubikore nari ariko novuga yuko ibibazo kenshi biza kuba byerekeye wewe biza kuba byerekeye wewe nta kibazo twagiye ikibazo ca mbere kivuga ati uramaze gukundana nego haje ufise abaex bangahe sumu ex umwe yego usuko ukaronka umu ex hari ubwizugira ugasanga ubukwe kugira aba ex benshi bivanye n'ingene biratandukanye nta nuko banza umbwira ufise bangahe je na mu ex fils bisugoye kuri mubi cyane maniko babarire manura kabisa maniko babarire urukundo rwa mbere rugiye mu bisimenge 18 ans urukiri muto nyene nari muto waruzi vyirimo nyene je narinzi ivyo ndimwo kuko nagiye kubona ko narinzi ivyo ndimwo maze guhemukirwa hakagira ico bintwaye umaze guhemukirwa hakagira ico bintwaye yego warahemukiwe narahemukiwe sije nahemutse warahemukiwe umuhungu waramukunda by'ukuri cyane ikintu yaguhoye cari giki eka naco yampoye ntaco ahubwo gusa ngiye novuga ko yandambiwe ngira akabona abandi bari update sinzi ego umuhungu ugira kurambirwe savidiri kara utamushikana ntavyambwiye ariko wari kuba mushikana je naragerageza uko nshoboye mu kugenda ntiyananseze ahubwo je nabimenye yashitseyo waramufumye canke niwe yakubwiye ati je naramufumye mbere nkamufuma nkamubaza wagwana bimeze gute nawe akaza akambwira ngo nta kigenda ngo nako ngo vyahari ngo sivyo ngo iki
nkakomerezako kabeza je nyene navuga ati sinitayeho bari ivyo ko barambwira reka numvire ko ambwiye kandi naramukunda cyane nyene numva umutima wananiye kumurekura niwe yari yarakudiraze cyane wari wamudiraze no yari yarandiraze usanga rero ni uguye mu rukundo chatumatsinga na fresh kabisa kandi usanga mugiye ariko arakurondera waramugarako wapi si byari birenze nyene ariko sinovuga ko yabaye buntore nkaho hitano uraho nyene muri maze igihe kingana gute muri abagenzi turabagenzi Jewe twakundana cyane hari umuntu ushobora kubona ari rya mbere ugasanga aragupoje abanyene muri maze igihe twaye dusanzwe tuzinanye yari n'abagenzi nabi wacu bamwe kabisa okay nkaho umenga nyine tugiye twungura umuryango waguke Cyane nabonye naguheba cyayigira kuri wundi wagwane byarambabaje sha urahira mana oya hari impamvu ega umuntu kugira gutoke ça veut dire que hari ikintu ababona kitagenda neza mu rukundo ahari nawe nambwire ko hari canyagiriza kweri byose yari one kabisa uyu munsi hari ibintu byinshi biri kuvugwa abakobwa n'abahungu bari guhebana ku bwinshi hari abavuga ati impamvu iri ku bahungu abandi bakavuga ati impamvu iri ku bakobwa we impamvu bibaza nyamukuru iri ku bahungu canke iri ku bakobwa bon jewe novuga ko fashe kuvyabaye kuri jewe sije nahemutse no yampemukiye cyo gihe novuga ko impamvu iri kuri mwebwe abahungu mwebwe n'umwana nzosiga mugara uzobavyara man nzobavyara ariko nzobahata nk'impanuro vraiment okay wabuze yuko impamvu iva ku bahungu none bibaze ari iyo impamvu ituma abahungu baheba abakobwa sanga musize mukunda gufata murafata birenze niko nabivuga nawe baragufata jewe bo tukiri kumwe nabona yuko nyine dukundana akankunda nkamukunda rero ibisigo vyaje kumwataka cyangwa vyagenze gute sanga yajabutse yatarutse yagiye ahandi kabisa sinarizi ngo bimeze uko panzuko bisanze yagiye ibintu bitatu umuhungu yo gukorera ugahita umuheba ata mpamvu ndamufashe ancitinze narahashe ndamufashe ancitinze cyane cyambere ewana direct kwa nyina icya kabiri hazosanga ni wa unda besha umwe hagera mu bagenzi bakamubaza mbe nakamara kundana ngo ushazira gushitsura borewe cha wumva yuko wari wa wundi nyene wo gukwega gusa icya gatatu umuntu umwe azombwira ngo heba ibi reka ndaguha akarorero ana nkuko kuntu nkora ibintu byo ku media social media akaza kambwira bigiye bihagarike je dukundana bigiye ntoguma bikora sinovyemera sinovyizera ariko gacu usanga no ndagira bikubuze ico hakuramwe ntacari karaguha ngira nawe ko ivyo bintu wohezo kabisupport ni impamvu yiwawe naje mfisindi impamvu notanga okay rero nawe wumvirije urumva ko ari ivyo okay umunsi wa mbere uje mu rukundo ng'uwawe ibintu byakugoye wakiriye ibintu byangoye tugikundana nyene mukuru wanje fore yo muhira akimenya ko nakundanye no muhungu akwanza tukira abanyene yakuruta imyaka ingaho mu imyaka 3 menga ko yari muto ariko antuka yarafise ingaho warufise 18 awe wafise 70 ego nine yakurutine ndavyebotse nine okay ikintu cyangoye bakibimenya nyene yuko twafatanye twakundanye nari nkiri umunyeshuri barambwira ibi bintu ntaho bifatikanya n'ishure nanje umwana utanga naye nafashwe nafaditse ndavuga ati wangu basi naravyumviriza ivyo bambwira gusa ntaco vyambwira gusa sinaca ndabishura nabi ariko bikananira ko ndamurekura kari mu bintu vyangoye cyane kwakira bariko barambwira ngo ndamureke nanje numva ndamushaka byarangoye cyane kabisa uramutse urafise umukunzi oya namushara ufise uruko nyene birakorohera none nyene numva ariyo nyene bayeho neza ntaco bintwaye ko yaba hari ico bintwaye banaremeye hari n'abandi baje ndabankira n'uwo mwanya wakunda uri kumwe na Jewe wa umwanya nakunda cyo kumwe na Jewe umwanya wose ndamuboneye nabo ndamwishimiye numva simfise ukuntu yukubwira ariko nyine wumve ko umwanya wose
namubona nkaho ari fresh. Shiri wamuryohera gute? Namuryohera gute? Yanryohera gute? Yakuryohera gute? Yanryohera gute? Sha narakunda kuba ndamubona ko ari ruhande yanje nyine mvuga ati woni sheri turi kumwe. Baya sinanamunyegeza nyine benshi bari babizi kubona gusa ko duhagararanye turi kumwe. Yana amateka. Kabisa. Niki kintu yagukorera? Yankorera? Yagukorera uno munsi usubira kuguhorera cyo tuma musubirana. Dusubira gusubirana. Ofu mumbaza ati niki kintu yagukorera cyakuryoheye? Apana kumbwira ngo tuce dusubirana. Ari kintu ashobora gukorera cyatuma musubirana. Shasi nibaza. Barakunda kuvuga ngo mahera ngo akora byose ngo adakora. Ngo umuntu ngo akubwiye ko ngo guhanga ibi nibi cyangwa guhanga mahera ngana ukuntu ngo mugirane. Nukuri simbona ikintu yonkorera nkamwemera kiretse ndoze nkisanga nijanye atari ubwenge bwanje kugaruka imbere yonse never yarambabaje bihagije. Ndabona ko hari umugani bavuga ngo uwakubanje yokongera. Ibaze nshyasubira kandi nkamuha agatima kandi rega usingifise umutima ukwiye n'igice yarahuriye akaza gufata akamanyu kanje kare gasigaye n'ubundi akagakomeretsa nje n'abanishoye. None witeze kuzoja mu rukundo ryane? Bon nta gihe nobiha sinovuga ngo n'igihe iki agatima nikakubita nkumva hari uwundi nizeye nzosubira ndabijemo. Uyu munsi hari ibintu nkunze kubona mu Burundi sinzi ko uhora ubibona ibintu bya bakobwa baje kurondera abahungu ku social media we ko kitigira bijamwe kugira ngo nawe urakora ibigiye bya pop do balloon ndakeka babijamwe ari uko baba byipfuza bakeneye umukunzi kandi bamushaka bamushashaye cyere agatima nkaratera sindumva ko nyene ngeze ku rwego noja kumuronderako ngira ngo nanje agatima nikasubira kakagaruka na forme kakizera kumbura nanje nzoja kumushaka muri pop do balloon canke mubaza wako barandesha hariho so machingana kabisa. Birabishika ukiyumvira ati iyo nabo umuhungu byari kuba bimeze gute? Ina umuhungu kubera ko nzi abahungu muri abahemu mwame muki iyo nza ko umuhungu cekiro no cirinda c'ubuhemu nocirinda nkanagisengera nyene nkasaba Imana ifashe rega hajya yuhemutse ujya akwidogera umuvumura gukurikira urareka sibiri ngombwa ngo ubifate nyine ubimenye yuko ari wa muvuma gukurikiye ariko kwene ndakeka ari utuntu tuza turakubako kubera umwidogo wahemukiye kabisa. Ndumva n'amajambo utanga ebana ivu warashishwe basi nashishwe ariko nyine byarabaye byarampaye ikindi kigo yindi shusho kabisa. Abaririmbyi babiri ukunda mu Burundi? Nabo nkunda ahubwo ndakunda ibikorwa byabo. Urakunda ibikorwa byabo? Nkanafana n'uburyo babikoramo. Okay, babiri Big Fizzo no wa mbere kabisa, wa kabiri na habiri mwasa n'utavyitayeho cyane ni Mokenzi. Ndashaka kuvuga gatatu mwanya ni gwa Vania Ice. Utubwiye umuhungu umwe n'abakobwa babiri. Indirimbo yabo uri capable kuririmba yose? Ndera kuri Vania Ice. Twagiye ndirimba yose? Ntanagime oya pana yose agaparti kunda ko indirimbo n'ubundi ari gusa mutayikunda ese mugabo ari agaparti ubukunda twagiye. Hano hari indirimbo ya Vania Ice ikunda kunkoma nkacanjanisha na ya histoire yanje. Havuga itoshe tema harana avuga ngo wavuga ndi manzi yukurisha nano muzi undi yaremanyubuki nafata kutazohemuka none ubu nduzurya ngo nije kibasumba ako kana ko cyabona neza ko wowe watahuye iki muri ako kantu yaririmbye kumva n'akantu wakunze? Urumva umuhungu aramubwira ngo je ndi manzi nta wundi ije kuhiga ku ruhande agaca ashaka kuza amuprofita. Rero sasa ibintu nk'ivyo naho cubona yuko nyine nta kigenda umuntu aravuye hariya kandi abavuye mu zindi ngeso agacaza iwawe mari ngo ndagushaka burya nta handi nja kuraba ngo mbashaka wonyene kabisa. Bari rero maze kumufata ko byose byari uruhendo yabikora bibona kubesha naho vyumvire
jewe kuri ico numva nataki nifise norenzako ariko nta kibazo suppose yuko wewe uri jewe jewe nawe ndi wewe niki kintu ukwifuza kumenya kuri jewe jewe ndi umuhungu nawe uri umuhungu suppose yuko jewe ndi wewe okay nawe uri jewe niki kintu ukwifuza kumenya kuri jewe kumenya yuko ufise urukundo apana gusa ngo ndi ngo amuramura ko ahubwo ufise akantu ko kwiyubara ku muntu cyane kwifuza neza ku muntu sawa ico kibazo bagitahure ikintu ushobora kwifuza kumenya kuri wewe ikibazo kwambye mugani mu gihe uri ushaka mu gihe ndi ankope nakubaje suppose yuko wewe uri jewe ndi wewe naje ndi ujewe okay niki kintu kwifuza kumenya kuri jewe wakivuze nakivuze okay nico nyisa vidirike wibajije nibajije niwe mu buri jewe asha bantu b'Imana jewe ndakunda neza y'umuntu ndi wa muntu anezerewe guterambere ry'abantu haba no kunshobora gusengera umuntu mu mpisha atanabizi ariko sishatse kwishira heza ntimunyumve nabi ndagisaba imbabazi ariko ineza y'umuntu iterambere y'umuntu ndayikunda muri make ndakunda neza y'umuntu nyine umuntu aryohewe nanje mbona ari sawa yanateye imbere ko nkabona ati intambwe iraboneka nanje ndumva ko jewe nawe ntoshikirwa hari uwacu ariko arashikirwa kabisa niki kintu ukunda ku mubiri wawe ku mubiri wanje ikintu nkunda ikintu nkunda ku mubiri wanje gamana muhava bafata nko kwishima abantu bimana jewe sinishima gusa ndakunda intoke zanje zibereke intoke zanje zirafise akayobe gasuma nako mu maso okay bavuze ko ukunda intoke ziwawe ego kubera iki zirafise akayobe naje ndaziravye mbona nyene nenga nyene ni sawa arandi baca bibaza ati uzikoresha ibindi bintu twe tuta nyabaki urambaza nyabaki naraki amafaranga menshi sinzi kuba warahawe mu rukundo canke umaze guhongwa n'umuhungu menshi ku buryo gutera ubwoba yarangaye ugati jewe amafaranga nuko sinabwakora ku buzima bwanje yari menshi cyane yarangaye ari menshi cyane gusa nene maka ndabivuge kunzi wa step media abazanye ngaho byatumu yari 700,000 nayo ni make ni make biravana nayo utunze hari urindire ko aza guhabwa igihumbi kandi akagishima agikunze muga munzu akaba atunze bagoye 700,000 ufise andi utunze yiwawe bwite yego nayo ntari menshi cyane gusa nuciyambaza yari uravuge twose okay ikintu yakoresheje cy'akamaro cyari iki ayo baguha ayo bampaye ikintu naraguze ikintu kiboneka nene maka ndabivuge byose mbega gamana ari ikintu naguze nyene hari muzu naguze nama ndayiraba nkavuga ati yavuye hahandi hahandi kabisa za step mate niki kintu babwira genre kuno baza gukurikira kino kiganiro cyose bari single bakunze ba step media kintu ngiye ko babwira surtout ku bahungu mwirinde urujijo mwishire mu kibanza cyo mugiye guhenda kandi muhagararire uko mumeze ku bakobwa naho mwirinde uruhendo mumenye uje kubagana afisiye ntumbero n'iki muzanye bizohererahe munabisengere mani mushobora byose bye bye yes bakunzi ba step media reka gasore kishima kagasore kazigirimo uyu munsi nayo kumwe n'umwigeme mwiza cyane nyibutsa akazina Berlin ariko sitamubajije impamvu bakwisigyo zina Berlin yari sindabizi mama ari nyisuko nyene nabo nisanze ndagitwa Berlin na signification yayo uzi ndayize mugabo of course ya nadi ndisigara ko umuntu ashobora kuba ari kunze mugaga ca yifuza kugituma nawe azovyandike muri commentaire nzomwishura urabishura mu commentaire ego tugire guce yes bakunze Step Media kagaseke kishima gaseke kazego ni mana ngo mubizi nababwiye azanira bigeme beza kuri Step Media kwa kundi hahandi kandi yabwiye ko ari single kuri wifuza sinzi ni making ashobora kwagize subscribe kwa kundi hahandi ikimwe ndakubwira baki na sisi mtafurahi sana pull up